amasezerano mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'abantu cyane cyane mu ngingo yayo igira 20 yihaniza ikihanikiriza ikabuza ko hogira abigisha urwanko canke botuma bahamagarira abantu kuja mu migumuko no twita violence. Kubw'ivyo rero ikigo turongoye kimaze kubiraba cyaciye gifata ingingo yo kureka iyo radiyo kugira ngo isubire gukora. Mu kurangiza rero twagomba kwibutsa abarongoye iyo radiyo Bonesha Fm ko bokwamana ntaryo bakora bisunze amategeko agenga umwuga, amategeko agenga igihugu, kugira ngo ntihagire ayandi makosa yokorwa kumbure batume gusubira muri za ngorane. Vyerekeye ibinyamakuru bicugaye, ikigo turongoye kikaba kibandanya kivugana n'ababiserukira kugira ngo kumbure mu minsi iza navyo bize byugururirwe. Icyambere nuko arakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe tugiye gusubira gukora hama imyaka 5 yari iheze ni myinshi, ariko ntacu kwihangana baravuga yuko kenshi bitanga ibintu byiza. Icya mbere rero nutangura gushimira umukuru w'igihugu wenyene yatahuye yuko amaradiyo nubwo yoba yaragize ikosi canke ririya ta gihano c'uko yugagwa burundu canke asamburwa gitegekanijwe. Icya kabiri ni gushimira urwego CNC kubera ko mu ndwi zitatu umukuru w'igihugu asavye ko hoba ibiganiro, ibihano bigahagarikwa. Mu ndwi zitatu urwego CNC rwashitse ku kintu kiboneka cyane gose. Ikindi ni ugushimira cyane gose abanyagihugu bose batwihanganiye, numva batukivugana, batakaje ibiganiro vyacu, natwe turabatakaza, ariko n'akanyamuneza kenshi ko tugiye gusubira kuza turahurira muri ivyo biganiro, tubasanga iyo bari kuri terrain n'ibindi. Ikindi noshima nuko mu vyukuri urwego CNDH rujejwe ivy'agatekazi na muntu rwaratubaye hafi cyane, rwaradufashije. Ikindi noshima ni gushimira abamenyesha amakuru bose muri rusangi, nabo baratubaye hafi. Ni ibintu byiza cyane, ngasaba yuko mubandanya mugira bijya bita solidarité, abajournaliste muba muri kumwe mwese. Ni akanyamuneza, sinumva nta majambo menshi numva novuga, nakanyamuneza kenshi cyane gose kuri twebwe, kuri mwebwe, ku banyagihugu, na cyane cyane no ku mukuru w'igihugu yabonye yuko abantu barenganijwe bategerezwa kurenganurwa, kandi aravyerekanye ko aje abishira mu ngiro. Nico kintu gikomeye twoshikiriza kuri no munsi.